Ndi nitekana umunezero nsubire ngusuhuze nkuhakaze nshuti mukunzi wacu wobandanya kumwe natwe ngaha kuri no mbonesha kure igushikiriza amakuru ibiganiro ndetse n'inkuru bigezweho biriko bivugwa irya nino mu gihugu c'u Burundi no hakurya y'imbibe z'igihugu c'u Burundi mu makungu ya kure ndaguhaye kaze ndaguhaye mwiriwe neza cange mwaramutse bivanye naho udukurikira uherereye ico utegerezwa gusa n'ugufyonda sabone canke subscribe nawe utarafyondako hama ukabandanya ushikirwa n'amakuru ibiganiro ndetse n'inkuru tubandanya gushikiriza bivugwa irya nino mu bisata bitandukanye nk'igisata ca politike igisata c'umutekano igisata c'agateka kazina muntu igisata c'amagara y'abantu igisata c'uburimyi n'ubworozi igisata c'inkino igisata c'indero igisata c'imigenderanire n'ayandi makungu ndetse n'ibindi bisata bitandukanye ndakwipfurije kubandanya uraroranirwa ndetse no kugira ibihe vyiza n'umunsi mwiza abasirikari b'u Burundi bari muri Kongo bariyamiriza amanyanga bariko barategekwa n'ababarongoye hari abasirikare b'u Burundi bari muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo baraye batwandikiye umubabaro wabo mu gihe buri kwezi bahora bahabwa amadolari 50 yo kubafasha kwibeshaho mutwo bakenera hari bamwe baherutse kuyaronka n'abandi bataronse na cane batayo ya gatandatu Tafoke n'izindi batayo zibiri ziri muri Sud Kivu mu ntumbero yo gufukafuka ko abo basirikare bataronse ubu buryo bwabo abandi basoda bariko basabwa gusinyira amadolari 100 kandi barahawe 50 mu ntumbero yo kwerekana ko habayeho ukwihenda vyatumye abandi bataronka umwe mu basirikare yanditse agira ati turakuramukije uwo bwa mbere twifuza kugushimira kuko umusoda wese w'umurundi ari muri Kongo harazi ico wamufashije kuba waragumye usemerera ibijanye n'akarenganyo dukorerwa vyatumye abatwara igisirikare bikubita agashi bagira ico bahinduye twagomba tugusabe ntuze ucika intege kubera abagutuka vy'ukuri umenye ko ikintu cose wanditse cerekeye abasoda bari muri Kongo abategetsi bagiye baragikorako ntibazigera bemera ko babikoze kubera wavyanditse ariko twebwe turazi agaciro kawe n'ico watumariye ndabisubiyemwo ikintu cose wanditse kijanye n'ingene tubayeho carabateye ubwoba baragikorerako mbere hari n'abari badutwara bagiye barakurwa kubera amanyanga yabo washize ahabona kenshi abarundi ntibibuka gushima iyo ubagiriye neza nukuri bimenye ko wadufashije cane ivyo wandika vyaragize inguvu ku buryo baca batwaka amatelefone ngo tureke kuguma tubisoma kandi tureke kuguha amakuru ariko baribesha turabimenya jewe ndi mu basirikare ba mbere barungitswe muri Nord Kivu kugwana na M23 ndi mu basoda bahagorewe bikomeye turi muri batayo ya gatandatu Tafoke muribuka bamwe bapfa ubwa mbere bari kumwe na Majoro Gashirahamwe ubu abasirikare barandikiwe amadolari 50 ku kwezi dukoresha ino ubu abasirikare barandikiwe amadolari 50 ku kwezi dukoresha ino ariko amezi 3 ya mbere ntitwaronse namba batubwiye ngo yari stage mwumve iryo bara ngo yari stage n'amabi twahaboneye abatari bake bakanahapfira n'ubu turacasaba ngo baduhe utwo dufaranga baranse kutwumva ibiriko biraba ubu navyo vyaduteye isoni ibatayo zibiri muri Nord Kivu zarahawe ayo madolari 50 kiretse batayo ya gatandatu amabatayo ya Tafoke hari muri Nord Kivu ni ya 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 na 13 abo muri batayo ya gatandatu ariko baheruka gukurwayo bajanwa i Bukavu Kamanyora Itara Birava ndetse n'ahandi henshi muri segiteri ya Bukavu hasanzwe hariho izindi batayo zibiri ni ukuvuga iya 3 n'iya 4 ziri muri Sud Kivu hariya mu bice vya Nzabampema ikintu rero kibabaje nuko amabatayo hari muri Sud Kivu atahawe ayo madolari 50 habeshwa ngo haja yadakwiye hanyuma haduka amanyanga yo gusaba abari muri batayo ya 5 Tafoke basanzwe baronse 50 ngo basinyire amadolari 100 aho niho twaboneye ko hari ubusuma bukomeye bwateguwe ni igiki cotuma bamwe bataronka abaronse nabo bagasabwa gusinyira yarengeye ayo baronse
nuko bashaka kutwiba. Ubu twasubiriye gufatwa nabi, batuzanira ibiharage vyaboze, hagize uwugwara bamubwira ngo yigurire imiti kandi bazi ko batanaduhembye. Ubu ntiworaba bamwe batanguye kugwara inda mu mpuzu kubera ata gasabuni tukironka. Twebwe ntidutahura ukuntu tubura imiti n'udufaranga twari twandikiwe ntibatuduhe, kandi bagaca batubwira ko umusoda agwaye aja kwigurira imiti, tukibaza nimba vyarahindutse ko abasoda batakivuzwa. Babitubwire tubimenye mu gihe twategerezwa kuvuzwa, narirya turiko tugwanira ivyo tutabona kandi hatari n'igihugu cacu. Turagusavye usubire usemerere umukuru w'igihugu be n'umukuru w'igisirikare babimenye. Iyo babimenye bahora baca babikurikirana bakabona ko utabesha kandi ingingo zirafatwa koko. Waradutabaye kenshi n'ubu bandanya. Ndangije nsubira kugushimira ku vyo wadufashije bitagira uko bingana, hanyuma nzokwandikira ibintu vyose vyagiye birahinduka kubera amakuru wagiye uratanga. Ifoto twakoresheje si iy'abasoda bari muri Kongo. Ngaha akaba ariho nsoreje ino nkuru yari yanditse neza na neza ku rukuta rwa Pacifique Ninahazwe nk'uko bimeze nyene. Nayo mu bindi kandi Aimé Laurentine Kanyana arahebuza abarundi abasaba kumenyera gutambuka n'amaguru. Mu gihe igitoro kibandanya gukena mu Burundi, Ombudsman Aimé Laurentine Kanyana yaraye ahaye impanuro abarundi bo mu gisagara ca Bujumbura ko bogabanya kwiyunguruza bakoresheje imodoka bakijukira kugenda n'amaguru. Mu nama yakoresheje ejo abajejwe intwaro muri komine Mukaza, Aimé Laurentine Kanyana yagize ati: abasore mwambare suprese, abamama namwe mwambare bubu n'uturato two hasi, hama mwitambukire n'amaguru hako mumara amasaha 3 canke 4 mutondeye bisi. Mu gikorane giheruka kubera i Nyabihanga, Perezida Ndayishimiye yari yatangaje ko azi umutegetsi wo hejuru yabujije ko igitoro kiza mu Burundi. Yari yavuze ko amubabariye ariko ko igitoro kigiye gusubira kuboneka. Ukuri kwamye. Indwi zibiri ziraheze kitabonetse, uwakibujije kuza nawe nimba ariho ntaco yinona. Ombudsman Kanyana yisunze ububasha ahabwa n'amategeko, yari akwiriye gusaba uwo mutegetsi aboheye abarundi amaboko imugongo akamenyekana, maze abarundi bakaronka agahengwe. Kugenda n'amaguru birashobora kutoroha kuri bose. Umuntu aheza akazi mw'ijoro ukaca umusaba kuva muri ville aja mu Kanyosha canke mu Ruziba n'amaguru sicoroshe. Umutegetsi abosha abarundi nibamukureko ikigongwe maze abarundi boroherwe, canke abategetsi bamenyeshe ko ivyo bavuga hari ibinyoma vyo kuzirika abantu ku katsi. Mu kurindira twizere ko Ombudsman agiye gutanga akarorero keza, akaza aratonda ku mirimo, akongera agataha avuye ku mirimo muri bubu n'uturato two hasi, maze aze arahadoda n'amaguru. Igitoro cinshi yakoresheje hazoce agihebera amabisi. Igitoro cinshi yakoresheje hazoca agihebera amabisi aza arunguruza abamama bibungenze, abakuze bitokorohera gukora iyo siporo buri mwanya, ndetse n'ibindi. Hama gutyo imvugo izoba ijanye n'ingiro. Ngaha akaba ariho nsoreje ano makuru yari yanditse neza na neza ku rukuta rwa Pacifique Ninahazwe. Ico utegerezwa gusa ni ugufyonda sabone canke subscribe nawe utarafyondako, hama ukabandanya ushikirwa n'amakuru, ibiganiro ndetse n'inkuru tubandanya gushikiriza bivugwa irya nino mu gihugu c'u Burundi no hakurya y'imbibe z'igihugu c'u Burundi mu makungu ya kure. Ndakwipfurije kubandanya uraroranirwa ndetse no kubandanya uragira ibihe vyiza n'umunsi mwiza.